birondegwa kare mu rugamba nk'umusirikare bashakaza umwanya twe tukarondera inoti abaniga ntitugotwa mwikoro twimare abaniga Jendo muniga sincheka urabizi ko ndi best rapper sigo nditapa binweke ndabihuha zari bifoko navyo bigahunga amabindi rap mukuru rapa nkimara nibona pinga bona buhinga zino flow zirasara kora ibintu vyawe neza kandi ushire mwishaka reka kwigira nk'inzu y'umusaka zone kwandika wimare suguhangika wimare dano mwete ndabikubwiye bose uzobafira birondegwa kare urugamba nk'umusirikare bashakaza umwanya twe tukarondera ifaranga abaniga ntitugotwa mwikoro twimare abaniga ntitugo reka twimare everybody twende bar twende club tukutane pale kuna vibe kama lota lafu konkine mambo aitwa soja mechiki mwenye majabu yake fleta ngoja ujue hina mwenzake kungoja mwenye kungoja ujue mimi aina mwenzake hip hop ruko koma maziko ngoma ndabasamnika nk'abatoneka ingoma kwifotsa inzuga nk'inzoga y'igicuga jeni bizego sinibisiga siyororo kuminga kabisa. Turi kumwe na Runtown DJs mu bwenge bwa Black FM God the Star System onaza ko baje baberewe bambaye neza cyane gose bafise front zirenze bari kumwe n'umwe mu bantu novuga neza yuko bakunze gufatira ama backing cyangwa akunze gushiramo ama refrain cyangwa akunze gushiramo utuntu tubiga mu ndirimbo ya DJ Full Bait akaba asanzwe ari muri Runtown DJs. Turabona undi ari mu vyuma yamaze gufata imashini yiwaro DJ B onaza avuga ati jeneza kuba vibe ziteye ubwoba zeze umwami wa ma vibe asigari muri trend kabisa. Sese nakubwira ati bananje namaze gushika mu bwenge bwa Black FM bose baramenyereye microphone ubwami bwose bwa Runtown DJs bamaze kudushikira hano mu kibanza. Oh yeah, so anyway guys, karibu cyane. Baba bafise intro yabo. Jewe intro yabo. See, intro music about intro. Very good. We are Runtown DJs. Ariko musaga tayitari kimwe. Sinzi ngo arageza ahubwo. Alright, so guys, mwavye muri Black FM the Star System. We here from Monday to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. Tukumana Runtown DJ Zenobino, DJ Feed Bite or DJ kabisa mbeba. Chanje na je. Tuchakura kuri application yacu wandike Black FM dusangeho. Change ushaka kutukwikira kuri website ya www.blackmedia.com. Instagram surface hose wandike Black Media dusange waza kwa watu dufise no munsi atimeze gute vyose. Guys, jina bahikaze kwanza muri Black FM sijya mbere mu huje sinijya kabiri. Yes. Kandi aziko munezere ko biri kose. Murakoze cyane mwatwakiriye neza twicaye ahantu hameze neza aha ni muhira twamaze gushika tumeze neza cyane. Yes. Runtown DJs. You already know. Yeah. Zeze. Yo. Ase aiba. Fresh blast. Umeze neza. Zinabaze bien. Cyane. Bi wadushaba kanuze gato akabiti. All right. Kagumye uruze zugira umuhe nibikivemo. Oya kagumamo gusa mu nagatapi tukana narinzi kugira umuhe ngo freestyle akubitire freestyle kandi yo irasawa muri vibe yabiko twabonye vibe yabikoze urabitse yo irasa anyway meze neza rero duguye turashima. So guys wavyumvise abasigambe tunabakiriye ariko tugiye kuvugana byinshi hanini byerekeye gitera mu cabo bafise ne edition ya kane. Yes. Explosive night joro ry'umunezero izabaye zose niho narindi iyo uzosiba ni usobote yose bigenze ariko gitera mu gihe arafiri ifise exception n'abaririmbyi no bazoba nico gitera muri weekend cyo gitera mu dufise show na show kabisa. Ariko rero uko biri kosa ntibaje bonyene bari kumwe na Mr B ariya DJ B my brother turifuze ko twe kwanza cyashoboye kwanza nawe naducangira imiziki nk'amasegonde 30 canke iminota 5 twatuvangire twaduhe vibe karo kabuvuga bya aravuga
umuhererezi wo muri Waramutse Runtown bi. yazaramukanye pe bacapfutse ari umuntu abonye yanditse Komereza. ari umuntu abonye yanditse kuri sati nabonye umuntu yanditse imba reje riga yetu uburyo biri bamufata ku nguvu ngo babige ngo bi wazuramuka gato bi turamutse basi Nta kibazo. twumve nitwigaba twumve ko unavuga Yo, what's up, guys? It's your boy DJ B. I'm here. aka DJ B aka The Scratch Master. Scratch Master kabisa. DJ B welcome my brother, twereke icyo ushoboye abantu bumve neza ko tukumenya Runtown. Hari umuntu yigeze kuvuga, hari umuntu yigeze kumbwira yuko DJ Philbert kera yari umuraperi. Beat. Rero barambwiye imigwi, barambwira ngo bakori, barambwira ngo ba Amazing Clark, barambwira baki, ndavuga ati umusera no vi. Dupatie Bitoski. Ko na Big yambwiye ko ari muri iyo team, ariko Big abasenda irimo jewe naraguhaye beat ira. sanda irimo jewe no sari kubwira ivyo bintu kambeshe Jesse irimo musunda yizo equipe B ashamupatia beat. Nishaisikia beat. Tago twumva. Cyane kuri ntazo nkikibuka text nanditse. Zaragurutse. Sese wewe. Zenobino muri Black FM kandi muraryohewe reka tugesho sasa. Sawa. Jewe ni yaindi nilikupenda ukanipenda. Reka. Dance. Do freestyle. Tia BTB. Yeah. Let's go. Yeah. Karaka beat. Yeah. Yeah. Yo. Yeah. Ni Black FM 94.9 MHz hani watu BJ ndi kumwe na Runtown DJs zeze no bino amwe na Philbert B mbona Biggie umuntu washize hanze araba ukuntu randiri promoter atanga pro mixere zamaze gusha kubera ko Runtown DJs zamaze gushika B nawe hariye gucuma ciwe aguma vuga nguma nabuha biti kazi Mosamedi tuzaba tumeze fresh hamwe na Runtown DJ kuma beat Double J kiri kuhamwe nande bariya bose bazuba bahari muri exclusive not air is the one Tuendelee ama tusiendelee. Tuendelee ama tusiendelee. turi kumwe na Runtown DJs rero nkuko mwavyumvise turi kumwe na B DJ Zenobino DJ Philbert kuri mic urabona ko bose bamaze kwipanga fresh. Ikibazo ca mbere kubera ki Runtown DJs kubera yuko hajya iyo ugiye gukora ikintu utegeza ko ufite ama objectif sivyo whatever ikintu cyose ufite cyo gukora ugira objectif. Okay. Tugere rero objectif yacu tukija hamwe kwari kuraninga igisagara kwari kuba bambere mu byo dukora. Objectif yacu niyo yavuye mu izina rya Runtown DJs. Stadi ni objectif yacu niyo zina ya Runtown. Niyo bavuga ngo izina niyo muntu. mbere yuko Biggie aheza ngo abaze ikibazo ndase tubazo tubiri tugena tujanye kimwe Philbert arakinyishura ikirizeze akinyishura. Turumva Runtown DJs ndifuza kumenya organigram ya Runtown DJs cyo ni cyambere Philbert cya kabiri kubera iki tuvuze Runtown DJs mu gihe tuzi neza ko maze kwagura karere abo mu ntara zo hagati baca bikumiye n'inkumi oya cyo nibisa ndavuga Runtown ni Runtown DJs ko baraninga town baraninga town yo ngaho iwacu BJ Ruguru ntiharimo. Ruguru ntiharimo ico imbere yuko rero aza kukinyishura reka Philbert maza tubwira organigram ya Runtown DJs. Yes, Runtown ukuntu itunganyije hariho umurongozi hejuru no witwa Nibigira Isa aka DJ Isa hama kaca haza umushingwa bikogwa niko bavuga niba ntihenze mu coordinator sibyo ariwe
DJ Phil Bite hama hakaca haza operation manager ariwe twita Bukuru Alphonse aka DJ Alpha Brown hama mu nyuma hakaca haza Zeze Nyibutsa mu bisanzwe asanzwe jeje wiki mu bisanzwe Zeze agendanire ya Runtown DJs mu relationnel nani makampu cyane n'abandi les relations extérieures ok ministère de l'intérieur non de l'extérieur hama B nawe akaba ajejwe discipline muri Runtown DJs arabikwiye mu bantu bose bafite icyo bakora Patman wa secrétaire umuhanuzi mukuru n'umuhanuzi mukuru muri Runtown DJs inde Patman umuhanuzi mukuru yego hama hasigaye nde haba mambre mu fils hasigaye Cat Loose nawe membre d'honneur arakunze kuba umu assistant wa coordinateur c'est-à-dire ivyo mba ndiko ndakora coordinator aramba hafi tukaza turajana muri byose yes ok bo ikibazo abajije abajishuti ngo Runtown DJs ngo mugabo hageze intara za ruguru ngo gaca zitabamwe cyo kibazo wehenze gose ranje oya ni mpamvu ushaka yuko ni intara nkeya mu zigize Burundi hatarajamo mu DJ muri Runtown DJs ndaje gutanga musho mu mwaka wo twarakoze show Patman yarakoze show mu Cibitoke ca Rugombo we na Filbert Gitega narakoze show mu Yinga narakoze show Ingozi Jimwe na Phil Bite Gitega kabiri ni muhira sinzi ko nta tawne zikibazo umengo ntiyabajije ko muja gukora ruguru ntabwo baje ati you run the town like muri izina mu running the town ruguru hose kayanzira afise town yayo exactement okay muza muri town tugeze muri yo town satwirani town cyatugiyemo mwatubwiye yuko Isa DJ Isa my brother big shout out to you behind microphone behind the camera ubawe uraneza yuko nimba ariwe ahagarariye Runtown DJs twe tuba tubizi muga abari kwadukurikirana nivyo ntavyo baba bazi abatamuzi akunze kuvugiriza muri CCF akora muri arena voilà arena Isa yageze kumubwira umunsi umwe ati kaka dushiremo indirimbo z'abarundi ibara ngo blaza ngo bitugana aca kuri vuru ngo zirashikirwa wane avuga ati ushobora kuba no Runtown kandi ndazineza yuko bose bifuza iterambere ry'umuziki kandi rero gira yibaje ko naborewe ico gihe kandi yacyazishiramo nibaza ko umwe muri mwebwe yari yaborewe attention oya yacyazishiramo nace ndicara ndapoesha nawe neza ebara yawe dusaze twese abanye nate gutanga narigi usaba ikintu umwe atari wacu zo mutahura oya ndabitahura ko kuko abazi niwe bafite playlist abafite ngene kara tele aho barakubwira ngo ngene ucishize oya nikiba tumaze gushika ngaho oya ndabitahura kubera arubwiye aba DJ ndabanze no kubatahura cyane imbere jewe kubera rukuntu bamufite playlist for example ko muravuza nko mu kabari uravuga ati uyu mwanya ni w'inyamahanga uyu mwanya ni w'izuku uyu mwanya ni w'izuku oya sigasto y'inyamahanga ahubwo ni question yanuze kumenya ingene bikurikirana ingene zinjirana kubera yakwita amazina y'abantu nibatahe nibicare bagume bahagaze je ndabanze kubitahura rero nagamvuga ati big shout out to you kuko mu brother wacu nimba Runtown imaze gutera imbere cyangwa igeze ahigeze urumva ko ari uhagarariye niwa aronka umudari first niwa jimbere wabaza kuronka umudari cyane hama abari nyuma nabo muka pressure kayambika abandi kabisa hagaraka cyayambika abandi urumva rero brother imani muhezagire cyane n'ikintu ciza cyane gose ndifuza rero kumenya mukwiyumvira gutegura Runtown DJs kugira ico mushobore kwishinga ko Isa tutari kumwe kuri micro reka Philbert akidufasha nike kintu mwabonye igisagara kibuze canke mu gisata c'abavanga imiziki mu Burundi babuze muhitamo gufata ko mworema ikintu bita Runtown mwabonye iki nakaye kantu kabashikiye mu kumva ko ico kintu cobaho ibaze ko imbere yuko tuvuga ivy'akazi twabanje kuba abagenzi twari dusanzwe turi aba DJ nivyo umwe wese ku ruhande rwiwe mugabo muri uko kuba aba DJ twari aba DJ basanzwe twari baba DJ bari novuga bari tayari gukora igishoboka cyo kugira ngo umugabo wacu ushike kure bizo dukora natwe bihagwa agaciro gusumba uko byari bimeze ico gihe mu nyuma rero tumaze guhura habaye ubwo bugenzi dutangura turayaga dufashanya ivy'akazi haca havamwe rero utanga ico cyumviro ndibuka ko yari Isa ni project yarasanzwe afise maybe ntiyari bwaronka abantu buyikorana natwe twari dusanzwe dufise iyo project yuko twokorana hamwe n'abandi mugabo ntidutore neza ukuntu twobikora so Isa we yarafise vision iri claire ico gihe y'ivyo igicapo cyose yagifise so acara kidupresenta tumaze kuba abagenzi
bica bivukiraho bica biheraho nakwibutse ko twabanje kugisubiza inyuma ntihari bwagera Yeah. ubwenzi bwari bwamacinge ku buryo twovuga ngo turakwiye kandi rero ikindi kintu nuzeze sinzi kubyibuka nta n'umwe yigeze avuga ati ngo shiramo ngo naka ntizigeze bigenda happy zaraje twisanze muri groupe imwe map zana uyu ari hehe muzane muri groupe ari hehe muzane muri groupe map ziba map mu nyuga ati nane tuguma turi muri map cyari bishira hamwe yes cyabiva mwishira hamwe kandi urazi yuko bana n'abategetsi baraduhimiriza gukorera ama cooperative mw'abagabo cyane feedback yarabitanguye mbere mbere urazi ko uravyuka biko feedback yari mu bantu baremye ikintu bita the star system Ndio byaniki yaje ukwe tukuzikorose kanatsinda ntizikunda abasomeri uri umushefu ngira wangwimya amahera yarabiza mana mwimi the star system yakunze be yari hani heheka ntavyonzi ariko niyo mpamvu nkishika navuze ati ni muhira the star system watabizi bezo wazineze ko yaritoye dino zina yaratubwiye akadishije rero yaratubwiye ati maze mufanye vitu biko bikorana Irizi no ni DJ Fibre Tato. By the way, so guys, mwavyumvise kumenya Runtown DJs. Ariko tugaruke kandi mugihe ntaza mu gitera mu nyezina ca Explosive Nights 4th edition. Mbanze kwaza ngaruke kumugurira Runtown DJs. Muri abahogabo gusa nta mwige marimo. Ngo naho mwicaye ngo numva ngo nimwebwe gusa. Naho bacangira. Ariko ngo mu bitiramo vyabo tukibaza Prime Master. Mbagira kivugo uko. Runtown DJs n'abagabo gusa n'abakobwa barimo. Icya kabiri naco aho bicaye aho usanga bateramiye nibo bonyine gusa ariko mu biteramo byabo biterwa n'abakobwa gusa nibo benshi nibo majana atwari arayishikana hashaka namwe ndazi ko muri emission muri hari abantu bifuza kuyizamo kuza gukora na mwebwe ndazi ko mufise vision muvuga muti Black FM Star System irafisa itaragera rero mukaya mwashika ahantu mushara kwagura studio kaba gisare kinini rero mukaya rero muri byo bitarakwiye amacakorana muri babiri wewe na Landry ngo hari mu mwigeme minusha okay muri babiri donc yamaze kuba babiri hari kugira makiri wundi muntu ndazi ko muraba muti ewana emission hari taragera hari ama sponsor tutararonga kugira emission ile sponsorize uwo muntu turonke ingene ashobora kuronka espace yaguye ingene abandi bantu bozamo cyane Star System ishike kure rwego rero mukanya bitarakunda ndazi yuko mukiri mwebwe babiri muri mu kibangiri natwe rero nka Runtown DJs mukaya tubona neza ko hari hano tutaragera hariho vision yacu tutarashikako ariko icapo kiri imbere yacu tutarabona tugishitseko uzocamo ubona walaye ko Runtown DJs yagutse bisanzwe abakobwa abahungu abana bato ariko ibyo bikugwa n'ivyo mugabo mu bisanzwe Biggie ushobora kuja gufasha uwundi we bwiwe atawurishikana sipake ntanamwe turishikana intambwe tugeze ko irashimishije muga ntituragera kuri urwo rwego bwati turafashe naka si uturera abakobwa tuvugisha ukuri tudahendanye abahungu no mwuga wacu urabagora cyane kuko bahura na challenge nyinshi kudusumba ko akora no mwuga so bisaba yuko uba witeguye bikwiriye kugira umwakire umukurikirane hama bibone kugenda neza kabisa ikindi naco ngenze bwaze kwishura wari wabajije uti mu biteramo aho duteramiye twitwenyene muri timu turi twenyene ngo mugageze ikose ngo tukakirwa tubabura yati umva ko same dufise vibe yacu turi ku mastira kaza ko cyane ukiri gani kubera abigeme imana yarahezagiye bari mu bantu baryoherwa cyane kandi mu bantu b'influence aba bigeme rero bamaze kuryoherwa cyane kandi urumva abigeme bateza kuryoherwa n'imisore teza kuryoherwa cyane cyane abigeme nuko abigeme nabo baturyohera kabisa nyakugira dufate par exemple nka Mera koze show ari abakobwa bakiba mu mitamira papo y'abahungu sinzi ko ubona muri arena abamo abataka poboy benshi yaba kuri Mera cyangwa kuri Lina Blanche n'abagabo gusumba abigeme rero niko nyene niko twaremye bintu mvukanwa kabisa fili tugira uku you already know you're number one DJ Feel Bite Akesdan Waka Waka Runtown DJs yo you already know bagufata mu mugongo bakagusuguma baguta mu vyondo sasa rero rastama ndirimbo yanje no ega je ndumesha wakuruje barazizi wowe urakaze twe muduha project cadushira mu mitwe wowe urakaze kabisa Runtown DJs mufise utuntu twishi mukora murabona neza ko musoka cyane kuruta abandi mu gisagara ca Bujumbura Imana arahezagiye project Isa muri kumwe na ari Isa ari kumwe nabandi ibintu biragenda neza abantu turabaye icizere mu mitima yari mukatutawara muravyagira muri icarira mu mitima yacu
abantu be barifuza kumenya ingene rero mukora ibikorwa vyanyu muri Runtown imbere yuko dushika ku munsi wa gatandatu atwo turaza ku mateka ko mumaze gukora vyinshi jewe cyatumye ndabakunda no kubera ko nabonye mukunda abandi kandi mukunda kwiyegereza abantu ndibuka jewe nje aho muri inzoga singura ugenda kura gusaho bicaye gusa ukuntu aba DJ babika amaboro yabo munsi urabu mu cyari karafata ubamenye agafa ubaza oya abaje ndabemera we nimba bagiye kuvugiriza umu boss wakabara bazi ati hari kazi yatsinga bazi bakirike urabu mu cyari karafata umwe w'amabogi urabahajya munsi kwanza ihagira uratugenda fresh mino cyabandanye tubingene bitungo biteguye muri Runtown ngene mukora ngene mwi dispatching ngene mwirungika mukigabura ndifuza kumenya vyinshi tu kuri Runtown DJ ngene twicura tukiturutsa voilà je nibaza kugira dutange akarorero keza twofata kujya ku muryango fata ko ari umuryango w'abahungu indwi bavukana abahungu indwi rero akazi kabona ko gufata neza inzu babayemo niko tubikora kivandimwe cyane umwe wese turazi byashoboye umwe wese turazi point fort ziwe na point faible ziwe hageze rero gukora igikorwa tuba twihaye nka projet cha turabati iyi projet ninde yoje imbere ninde yo shingwa amabanga yibi canke biriya so turabipartage chaque fois kandi tubikora mu kivandimwe ko nakubwiye ko rero dusanzwe dukunda izo dukora hari ukuntu mengo turiko turakora mengo turi kwirigara kubera ko turakunda ivyo dukora so uca wibagira iyo notion ko uri kurakora hama rero ufite n'aba brother wawe naho usanga ari ikintu wibagiye gukora cyangwa hagiti ugasanga hari undi yaciyumviriye biraryoshe gukora mu kivandimwe kabisa bito de basi You the one in a million. Make you pull it down. One time me baby tell her to it dance. Do it pull it down. Let's go 1 2 Oh yeah. Booty baby make a booty bounce. Booty bounce. Wine to the beat make a booty bounce. Oh yo. Cracker. Oh yo. Turn up the beat. Gotta go down to the beat. To make a bone, to make a bone. Adafindankala. Once again, feel right and back. Hit after hit, we are drop non-stop. Producer X, new era Runtown. Ubuzima no guhangayika umwanya wose duhiga amahera ariko uyu munsi tugize uwo kuryoherwa agacupa tunywa n'ibindi tiyongera tembagara abaruhimbye tura explosive night yo Sunday twagiye kabisa. Alright, so guys, wavyumvise katuma umwanya gato himuta nk'ibiri tutuka tuvuga bya explosive night, right? Tutafise umwanya ariko ni mwanya ntirahinduka 65 mwatwandike message cyangwa mwandike aje mu telefone umuntu azosiba nta telefone utsi kuzosiba no amagara Kilometer, I don't want to give back to nobody. Oh yeah. My love's on kilometer, I don't want to give back to nobody. My love's on kilometer. Runtown DJ. God is the gift I have. He's given to me by God. Feel like I get the future wife. Came from the heaven. Right, you want the DJ Domaker. Alright, so guys, we back again. We've been sending DJ B, the crazy DJ. From Runtown DJ, zakaduchanga changira miziki. Ushaka kuda homino miziki. Karibu tariki imwe. Mama sanga mvuze ibibatsi. Ashini samedi. Mama sanga ndavishuye. Ufise umwana nuzo musige. Ufise umucuti, ufise umugenzi. Kuko niwa nitwakubura. Uzoba wibuze, uzoba tukubuze, bazoba bakubuze. Alright, Landry, kumvuze uko mu bibazo mbona vyatowe, hari mu bibazo bimwe tutwe kubabaza. Sizi ko tuya kubibaza cyangwa tubanze duha umwanya abanyoni bakuri.
oya kubera tukabibabaza muca muvyishura bibaza aho tubaza tugatanga ariko amadetaye ari yose ikibazo Twobaza. ari ikibazo imbere yuko tugira ivyo tugiyemo vyinshi nave bituma tutabariza abakunzi b'umuziki ko twagize bako tukaronka abantu bajama ngaha muri Black FM nje ikibazo ca Zenobino zeze barakuri imihari yuko abari ivyo abarundi gutabavugiriza neza ngo araba ubutavugije kwa Blues Melody ivyo n'ibintu vyavuzwe n'abantu baratelefone ngaha bagira ivyo babajije bavuga ati izo mpari two turabona ku mbuga n'inyabaki ariko umu DJ akwiye gukorana gute n'umuririmbyi mbega nike kibazo cari cabaye kuri urya munsi nibaza yuko randi nizere ko wambere ambassadeur jinewe narindi kwereka kimwe nizere ko wambere ambassadeur kwica kibazo nizere ko ikibazo nimba wa telefone ngaha navuze ivyo nshoboye nizere ko washoboye kumbera ambassadeur navuze ico nshoboye kuri kose urakuzi twari duhagararanye amakonsiye naronse wari uyazi nizere ko wamfashije ushaka kubinteko oyaye asante sana cyasa gusigurira yuko wari kumbera ambassadeur nimba utamumbereye warantaye oya nyene umviriza nakubwira oya nyene reka twagira akajambo kamatubwira yo oya ikintu kimwe gusana nyarutse ko mwe kwatujana burya ni kubera ni nuko ikintu kibaye twese dushaka yaco kimwe gusa cyo no bamenyesha cyo nuko jatanze ngo nimwe no kwana kazi ku muziki w'abana b'u Burundi kandi nashoboye kujira kandi nashoboye kubafasha kugira ibintu byacu bigende neza sino ibintu bya kandi byaraheze bajya ni bose utumeze bien original ubone fresh alright Philip Batso ko avuga ati tukikine gute rero kibibazo ikintu twokora ndibaza abipfuza amatike abifuza kugerageza amahirwe yo kuronka amatike yo muri explosive night bo twakura hama twababaza ibibazo ko twibabaje hakiri kare babaza gutohoza ugaca usanga biroroshe cyane ikibazo nca nibaza ngaho eske uwo tuza kubaza kamunanira canke kagito cavayo cyane turaza kudesida bivaye n'ukuntu n'inyisho za kuba yatanze safi reka rece mpamagara abantu banje abatananirwa muko wapi abantu batigera bananirwa abafana b'umutananirwa abafana ba The Star System 65 609 609 65 69 65 umviriza rero maze mu kirundi 65 amajana 69 amajana 69 abantu bazi ko badukunda mu gigano The Star System jewe nimuzave mumbaza iyi ni chance turonse yo kuja mu giteramo ku buntu wowe utoye ikibazo baza kukubaza bica vyoroha cyane kugira bishore kugenda fresh murongo mutane gwa mbere yamaze gushika Black FM allo oui salama ego muzehe uriteguye kutora inotike ego uri tayari ga muzehe ndipe muri bande muri hehe Erike mu Cibitoke Yurike ego je kubara nyene wowe mbona umva umenga uri mutane gwa mbere ubaye wa mbere mu kwakura Runtown DJs urabazi ego nibo turi kumwe ngaha ego ndi ikibazo cye ndagutore bamaye ngo ntangura kubaza ikibazo cya mbere Jega ndakubaza ikibazo coroshe mbwira izina ry'urongoye Runtown DJs izina twamuvuze asante bihereye muri ikibazo rero baze ne nkubagiye kukibaza cha telefone cyaduhindura ntacyo ibibazo ni byinshi ariko tucishure bon twocishura kucamaze kuvamo ikinyi kabita yitwa Isa nibaza bamuvuze cyane nibigira Isa nibigira Isa DJ Isa ndibaza mwamumvise ariko yo mureka kuza muravugana abatorako cyane dutangure ku bibazo byoroshe cyane kugira ngo oya niki cyari gisanzwe 65 twagiye ushaka itike yo kuja mu giteramo ca Runtown DJs aragiye wewe kabisa na karimero ko gupa twatanze twataza karimero ko kwakura 65 Viateur salama Viateur safi umeze neza turashima mugasenyu mumeze neza ego turashima kabisa okay turi kubera Runtown DJs ibibazo ngabiri ku meza kugushaka kuronka itike kuronka amahirwe kuja mu giteramo cabo sawa ikibazo rero ngo kubaza via wenda kwizeye ego iyi noti nawe nubdimire simake mzee umviriza yagi kabisa umviriza ndababwire guys mwakure dufite ibibazo bingahe ngaha urishura ibibazo hama ubitoye ucuronka itike yo kwinjira ku buntu Landry ndakwibutse yuko amatike twazaniye Black FM so uko muyatanga naho ikiganiro twe corangira nejo murashobora kubandanya mu barayatahana abana dugwe bacubwe abarayatahana urabize no pressure je ndabizeye vraiment je ndabizeye 65 69 69
ama message non oya nta message ni kwakura gusa ni 65 69 69 murabizi ndifuza ko mwakura muri benshi Black FM alo Kontwigo guys ni 65 amajana 39 amajana 39 je ibibazo nje ndavyifitiye mu maboko wifuza ko tuzojana ku munsi wa gatandatu wewe nazo uzona hanze uzosigara hanze ariko wowe winjiye ko uzofite itiki nakarimero gupipa natanze muko murabipa muri benshi nifuza ko mwakura okay umutananirwa ku murongo yamaze gushika allo je ndazikura umutananirwa wewe bazi kibazo mbata kabisa je cyo ngomba ko wasiki akazina allo ngo akazina kawe mwitwa bande ndayishimiye muri Asiatique ebana ndai ikije kibazo nazura gitora umvize ko ngiyanda kubaze tubwire amadeta ya show donc amasa igitaramo kizotangura isaha zingahe 18 okay ikibanza kuri miki impande ya Kiganiro okay itikara itsindiye kitariga cyaca kure edition ya kangahe edition ya 4 izina rya show izina rya show Runtown DJ Rindira izina rya show yitwa gute igiteramo cyacu izina riranjanye gusa riranjanye ndayishimiye irindi zina ni gute oui irindi zina ryawe ni gute ndayishimiye Deejay nigari kuri kanga muntu yawe oui nigari kuri kanga muntu yawe oya ndacamumine abamine nabo ntibemerewe kuza mu giteramo cyacu wihangane urakoze cyane rwose mugabo urashobora kurondera undi muntu ari ku ruhande utuyinite ndumva ko dufise ashobora kutwakura nawe uzo bukoze ariko yabitoye muga gusa kandi ariko warindi je namuvugira frame ndibaza ko ikibazo cyo twanza kuciga ego inimero turayibika kuko yatanze inyishu nziza ikibazo cyo reka tucige ntacyo ego urakoze nawe uwo muntu kabisa n'umufana wa fresh biga bica ahantu hari abantu none biko bica kumbuka ahubwo munyaragase nibibazo bya Runtown nituza kure ya Runtown DJ umutare wo ku murongo Black FM allo ga telefone ni 65 mutananirwa allo oui sawa ni ashani salade nawe ajena mahoro muri bande mutwakuye muri hehe nageze imana mariko ndi mu ngagara era bashabanye ingagara je ndazi ko ndabizeye cyane ego wese ndakubaza ikibazo kigoyi mbwira amazina y'aba DJ bane cyangwa batatu gusa bari muri Runtown DJs amazina yuko acagenda nono ku murongo wa telefone mutananirwa allo aga telefone garansi mutwakure muri wese zeziba tuvuga amazina yose ku murongo wa telefone mutananirwa allo oui namahoro menshi muri bande mutwakuye muri he nico mu Kiganiro kabisa wenda kubaza akabazo koroshe gusa mzee ikivugo cha Runtown DJs ni cyahe ikivugo cha Runtown DJs kabisa asante sana hasigaye ko tutomeka ko tutomeka hasigaye ko tutomeka ankara ko tutomeka I really want tonight yes I wanna be with you tonight my girl yeah Dr. Clown now feel bad para domeka allo ni Gideon Matongo none uzova mu giteramo ngamze yapi kweli sinzi kabisa ariko nawe ndakubaza akabazo koroshe gusa yego hayo ugutwara Runtown DJs zitwa gute uragitoye ariko rero uri ruguru kwa bifesi kwa zo yamanutse ruguru mukanzi Matongo uri wacu sha urakoze tu
Alright, reka asante sana. Aya matike badakora dusiga ku munsi wejo mwe muri itegwa zobategura ibibazo bijanye na kyo gitaramo cha Runtown DJs kina mwe muri format mwige vyinshi zobabwira ibibazo bitandukanye hama mubitoye tuza twaza amatike yazo cyane bigi basha gusimbira ku ma platform yacu aba Facebook Instagram bakaraba ama information yose ariko kandi umuntu watishije neza uyu muntu twumwa ama chance base yanyuma basi tugerageze twakwiye allo Karansi ari umuntu yanditse message big avuga ati je Runtown DJ ndakunda vibe zabo ndabafana vya hatari nitwa Student Boy nabaragukunda cyane alright telefone big gani benshi bakora bifuza izo tike allo oui kibobera kuri Miki Kiba ya Miki Bar Rwanda yari said like okay ego komera alright so reka tuze ku gitaramo nyezira kugira ngo bitujane tutaje kuvuga byinshi ni explosive night 4th edition bimeze gute panze gute kugira ngo tuje muri mood neza ni explosive night edition ya kane jen ngenda misi yose nama ndababwira ko edition ya gatanu kwa edition ya kane yari kuba mwaka uheze sadura n'ivyago vyahuye n'isi yose covid-19 yaratumye ibitera mu vyinshi bisiba twe twatamaze no kucanonsa twatamaze guhamagara artiste baza kudusupportinga twamaze planninga vyose mugabo kubera imvo z'umutekano wari muke yabivuye kwico kiza cha turayagarika rero ubuya incuro ya kane izananye nguvu yari kuzana cyo kimwe n'iya kane mwaka uheze obera kuri Miki n'akabari kari impande ya Cedillac byazuka amaze kugwa muri tera mu vyinshi benshi amaze kukamenya wiste kuri Cedillac washitse kwinjira ni amafaranga 10,000 ama babandi twita aba VIP bamwe badakunda akavumbi canke badakunda guma bahagaze bari amafaranga 300 byonyene bagaca baronka ticket yo kwinjira bakaja mu banza by'iteka kindi naco niko zo turi kumwe na artiste bagiye batandukanye Free Bite so turi kumwe na Billboy so turi kumwe na El Pro so turi kumwe na Berry Music so turi kumwe na Alvin Smith la vache originale so turi kumwe na Easy Boy mutama w'ubuki zuba turi kumwe nabandi benshi bakiri muri surprise hari yanye twaba bakiri muka box ejo muzobona boom hambavu y'ivyo zuba turi kumwe na band izo dufasha gukora umuziki wa live the beats and band mwe dukunda kwita ngo karaoke yes imwe bya beats and band ya bakiki hama zuba turi kumwe kandi n'abandi ba artiste benshi dashinde kuvugira ngaho baba invite nyine yego uvuze be my boy kivuge yabatazi be my boy kuna double J no black no panyanya tu mancheto zigere zigere warara wewe abizwa vyoroshe abona wa unda cagira ngo aiwe bad boy killer seze azobari hajya ashaho ntabwo bakabisa yes kabisa ikibazo nagomba kubaza Phil Bite na timu yanyu iri muri staff bategura explosive night mwarashoye kwiga kijanye na kiya kibanza kijanye na sound mu bisanzwe hajya igiteramo twe kubwiwacu tuko turategura igiteramo gikorwa na sound deja mu ba DJ twege naho ushaka ugakura ku bindi byose mugabo ujuheza sound udwe sound nziza urabizi ko bamwe tuzo turi hajya ugiye tuzo kwirabira yes mu bisanzwe Phil Bite nyene bihara nimwe muzoza kujija nta kizoha kubera yuko gusa sasa zijoro zirageze mwaho nta n'umuziki turumva ngo bana mutubaraze no bino kumayiruka na hirya nino wewe dushingira intaye ko wavuze ko maze kuza mu my explosive night zacu zose twebwe bya bifaya nimba vita kuja mu fireworks Nikuvyatse mwe twaririmba ngo tuvyatse kabisa ni igiteramo cyo kirategurwa ni nguvu nyinshi zidasanzwe abonetse yuko mwari mumaze igihe kinini mutabikora icyatumye mutiyumvira kubikora muri sama mukabikora abanyeshuri basubiye ku ishuri n'igiki muri sama byabaye mutiteguye byabaye surprise canke ari byo mwari mukirindiriye ko munzuza hari ikintu bavuga mu gifaransa ngo il faut reculer pour mieux sauter hari igihe kimwe wakoze ukabona ko wakoze neza mugabo kugira ugaruke uteza kugarukana izindi nguvu muri sama harabaye ibiteramo byinshi icyabaye nuko muri ivyo biteramo twari dukenewemwe muri ivyo biteramo vyariko biraba urumva ntiwokora urubanza rw'uwundi n'ugwiwawe mu mwanya umwe ntibikunda urahitamwo ivyo uherako n'ivyo uhereza ko so sama rero yari busy cyane twarakoze ibiteramo byinshi mugabo ivyo biteramo twabikora mu ntumbero yo kwitegurira igiteramo ciwacu arico explosive night so ubu hageze
ubu ni umwanya mwiza twabonye wo kugikora so turabatumiye kandi rero ni Miki explosive night ya kane ukwinjira tiki isanzwe ni 10000 VIP ni 30000 hama ama surprise bateguye ni menshi Landry ndabigutuye uzoze kuraba setting y'amatara setting umuziki kuntu beza bipanze ndazi ko emese ya lendi ayindi gahunda tuvuga ivyo nyene zoba twatagasi ni kuva 18 gushika sangapi gushika mu gatondo reka ndababwire kandi Landry hari ikintu maze iminsi ndiko ndashaka kubabwira ari ukuntu mu minsi babe mu Burundi tumenyereye ko Paris abari kwa kundi nyene tumenyereye ko Paris nyimba tukubwiye 18h uza gushika 21h twebwe resu uko kuko ari bashika 18h hazohara mu DJ ariko arakira abantu hazohari band zo birindi yo giteramisha ko si cyo twashatse ko tuvanga ibintu ko si bose bakunda aba DJ sinje ngango ndakubesha si bose bakunda umuziki wa DJ kandi si bose bakunda umuziki wa band kandi si bose bakunda DJ canke band hano bakunda dance hazo n'aba danseur zo n'aba danseur professionnel mo dukunda kubona mu ma challenge bari bimvye batandukanye nabo bazo bari kugira dufashe kuducangamura donc umuntu wese azi ko aryoherwa azisanga bari open mic azisanga oya open mic ibintu cyangwa twadusuye mu myaka oya dukeneye umwaka yuko twerekane iyindi experience twakuye mu bindi bitero twagiye dukorera abandi rumva rero umuntu wese azohashika azisanga muri domaine yiwe alright akaza gasanga kanyuma wanje ko hasigaye iminota kugira turangize ikiganiro cacu ni Runtown DJs ntabandi ko mwatuye baririmbyi ba dancer n'abaki n'aba DJ mu Runtown gusa canke hari n'abafisa n'aba DJ mwatumiye apari yamwebwe je nibaza yuko aho tuzokorera sanze hari aba DJ bahakorera hari abasazo bahakorera yego mu mwanya rero nibo bacha badufasha kugira batiramisha ahantu mukaya twe dutegurira ibindi kabisa abantu rero ababosi basanzwe bakorana na Runtown DJs uwo munsi bazokwihangana ubare buzo bugaragara kuri Miki twese tuzo turi kuri moya vraiment simbeshe ariko mu kurangiza zeze yaciye yishura ikibazo ngira mbaze cyakabijya nakabinwa kazoba gahari gatandukanye n'ivyo tumenyereye urumva ko yamaze kuvyishura yuko azoba ari dasanzwe akandi kabijya kanyuma bari gucira ego nta kibazo ni kubijanye na tike ushobora kuko tuzokorana nabo muri ihela ganje nimwe mu sponsor bacu tugire ko dushimira ba sponsor bose ba evenement yacu ihela rero baradupropose yuko hobaho reduction kuri ku matike bisigura yuko ushitse ku kibanza ukuguruza konti yawe muri ihela ukariha na ihela ego baca kugira reduction ucuriha ya 2000 yes ukacusa yes amakuru yafise so akona kandi kabijya kugira ngo maybe tushobore kwereka abafana bacu ko turagira effort yo kubakira yo kuborohereza byose twibagiye kubabwira yuko Paris ari gushika mu gatondo ariko baze n'abaje ntanishe neza sorry big Paris ni gushika mu gatondo kandi tubamenyeshe yuko ntihagiye umuntu azotinya kuza ngo imvura yaguye hari ukuntu umuntu twaba dutinya ngo imvura yaguye ngo navyatanguye no imvura iri yagwa tuzohana dupatinga kubera kugerwa ari mu mutwe ntushobora gutinya gutama kubera imvura ahubwo ariko kwagwa imvura n'uryoherwa cyane gusa urabizi wewe nawe atabara umuziki uryohe mu gusozera haye ntakayide twotanga mbega urazi yuko mwe twese twoza twambaye imipira Runtown mugiye twabonye ko ari store nabo ni imipira ya Runtown ntacyo yifuze ko imipira gusa na mashati amasheshete amasogisi wibona kwazezere wakunze kuvyambara jewe nzomuzanira Landry amaboka nyene ya Runtown niba none arahari nayo nawe nyene biri mu nzira nibaza yuko nashaka magapira kabanta nibaza yuko aho bigeze Runtown ni brand osi y'impuzu ndibaza yuko tugiye uko muza murabibona ashaka fa tuzana bishasha ntibiherera ngaha tuguma tubandanya iyo mipira twero nka gute ndayikeneye imipira yacu muratwakura biciye ku ma platform zacu mukagira commande hari ababijejwe baca babakira then mugapasa ama commande yose digi raba rero gurira abakozi rero twe tugwe twaberewe zagurira Silveti y'umupira wa Runtown ahetse imyaka nk'itatu ine itanu yamaye umupira jeze no bira unyemereza ko wozo tugurira bosi gwa tubashigikire tubatera intege tugera twaba turi nka batanu twambaye Runtown muberewe cyane reka ndashimire ko mwitabiye ubutumire bwacu arumpiye mishamaze kwitegura bwo babanda y'igano gikurikira ariko Zenobine mbataga ijambo rya mushikiriza twagushimiye cyane ijambo rya mushikiriza nuko vraiment umuntu uzosiba ntazobone highlight ngo avuge ngo yarahomze nukwinda savye ntabwo bazovuga ngo iyo menya kuko bahitanga intumbuzi y'ubujuju iyo menya nishoboka azoze vraiment samedi n'ukuri aze kwirabira
kiyo cyakataraboneka no musi wa amangenda mbere bashimiye cyane gose Black FM 94.9 mwakoze cyane kutwakira ego niyo musi wa mbere tuba tubonye vibes za DJB hama nanje nagomba ntumire abafana bose ba Vibes Kids Genza ndabatumire muze nzogerageza kubaririmbira indirimbo zanje nyinshi zishoboka ko nibaza ko ari ibintu ntarakora cyane hama entre temps mba mutabiza mu DJ wanje DJ zone no DJ wao ego bina mbega zovuga no DJ wa DJ Feel Bite DJ wa DJ Feel Bite alright ndaze gushimira nawe Randro jera ndabashimiye byimva mutima kweri kandi abibutsa yuko je ku munsi wa gatandatu je sinze zobona harageze ko nzoba naberewe vyatari ko kandi nzoba ndi kumwe ebana na Elema enko ni za hatari itaki muri samedi canke ni vendredi ni ku munsi wa gatandatu nzoba ndi kumwe n'umwana urumva samedi nzoba ndi kumwe n'umwana tagata naba nzoba dutagasa nzoba dusa neza abakozi ba Black FM nzoba twambaye ebana je icyo nzoba nje kurabura kids je nzoba nje kuraba performer y'abajama ba DJ bose welcome alright so guys dusuye ku munsi w'ejo okay merci beaucoup ndashimanje bakuza Black FM ndabibutsa ku munsi w'ejo zozana ama atika 5 ya mbere ngo bayitsindiye tuza kuyisubiramo tuyige tuyigenza ariko ku munsi w'ejo mwitegure mukurikirane ibikorwa byose bya Runtown DJs zobazizo bitandukanye kugira ngo hagice mushikirize ama muronke amatike 5 yo kwinjira mu giteramo cha Runtown DJs ku munsi wa gatandatu thank you so much ndabashimana bose Runtown DJs DJ Zenobino Phil Bite Isa hamwe na DJ B hari twagiye rero na Pibe